Imyidogo ni myinshi ku bariko bandikisha ingendeshwa zabo biturutse ku tunenge turiko turibonekeza haba mw'ikoreshwa ry'urubuga rushasha ruzofasha mw'itangwa ry'igitoro canke batariko barakirwa mu gihe ikiringo co kwandikisha ingendeshwa cari congeweko. Bamwe mu bo twasanze ku kibuga c'umupira w'amaguru ETS Kamenge basigura ko batariko baroroherwa. Niyo application batubwiye ntiriko irakora. Urashiramwo ivyo bagusaba vyose kandi bakanakubwira ko vyinjiyemwo mugahageze aho boguhaye ya code yo kunywera k'igitoro bakakubwira yuko iyo application iri désactive ngo turondere umu administrateur. Ca kabiri naco mbega harabaye rusansuma ivuga yerekana ko abarundi bose bafise itelefone ya Android. Ico ni ikibazo gikomeye ko hari abantu badafise amatelefone ya Android. Ikindi naco iyo application ntirimwo muri Play Store canke muri App Store. Ahandi hari amakenga. None nk'umuntu atunze imiduga 3 canke 5. Ko buri muduga hajamwo inimero ya telefoni imwe. Ategeza kuba atunze amakarte SIM 5 canke 6 bivanye n'imiduga afise. Batubwira tuze 2:00 izisahura niyo zigeze. Bo bavuze ko batangura 2:00 twari abashitse ngaha 6h abari bashitse ngaha 5h gushika isaha akaba atamukozi n'umwe wa Sopebu ari ngaha. Tukuvuga nk'izi modokari zidoga interieri zikora ama transport ya mataxi ugiye kuraba ni modokari zikora asanga nk'iduga ruguru igiye Ngozi ishitseyo yanyweye dufate nk'akaroro yanyweye 60 litres. Umva iyo 60 litres ntazodoga Ngozi yongera imugarukane bisaba nimba ashitse hariya ko yongera kanya ariko twumvise yuko nimba unywereye ino ukaduga igakamira hariya ni ngombwa kuzorindira igihe kigeze ukagaruka kukanywera ino ayo se n'amakenga. Nk'ejo je narazanye agapapuro ka controle technique bavuga ngo kura gutwara ngo ndivyoboka utrako nararishe urumva ninda shaba victime wewe wazanye agapapuro kandi wararishe uyu ndakweri kumengo ntutwi. Abo bene gihugu baragira ico basaba ahubwo twe ico dusaba ntibaduhereza umuco nyawo tubona vy'ukuri ko bino bintu bifise intumbero nyezina umuntu ashobora kugenderako. Je numva ari uko vyogenda. Rero nka twebwe bene gihugu twasaba leta n'ababijejwe ko boraba by'ukuri ibi bintu ingene bo bitunganya neza. Ntitwanka iterambere ry'igihugu ariko nibarengene babitunganya neza kugira ngo umwene gihugu nawe yoroherezwe. Mumenya ko inyuma yaho ikiringo batanze batashoboye kwandika ingendeshwa zose ikigo kijejwe urudandazwa rw'ibitoro Sopebu carongereje ikiringo cyo kwandikishwa izo ngendeshwa kuva igenekerezo rya 6 Gitugutu gushika igenekerezo rya 13 Gitugutu muri uyu mwaka.